mwese rero mwamaze kuba muriko muradukurikirana reka tubashimire ariko kandi tunabaha mwaramutse canke mwiriwe umwe wese bivanye naho aherereye ni Indundi TV ariko kandi ikiganiro ni Weekly News ikiganiro kibazanira amakuru aba yanditswe kuri website yacu nayo ikaba ari indundi.com tunagira ko tunabasaba imbabazi kuba iyindwi mutashoboye kuronka amakuru nimvo zitatuvuye ko mukanya turabandanya n'amakuru yacu. Yes, nkuko rero twavyemeye nukuza turabandanya nyene tubaha amakuru mugabo niyo rero amagarata ameze neza canke ari bijyana biriya vyacishijemwo tuba turiko turabasaba imbabazi mugabo ico twiyemeje nukubazanira amakuru yacu. Dramati arageramiwe n'abantu atazi ni Dramati umuririmbyi musanzwe muzi ko ari umwanditsi wa Itampolize na Madamu mwamukunze muri zo ndirimbo ngo ari abantu rero bariko baraca ku mbuga ngurukana bumenyi bagakoresha izina ryiwe biyitirira yuko ari Dramati bamwe bagasaba ibintu abandi nabo nkuko nyene bakaguma bariko barayagisha abantu babaha ni nimero ngo ya WhatsApp ngo babandaye bariko baravugana ngo ukuntu ashobora kubaha ibintu ivyo rero yavyiyamirije akoresheje urubuga rwiwe ariko kandi yiyamiriza urubuga rwiyita Dramati Daily ubwo rero ngo siwe arukoresha ngo urubuga wewe akoresha ni Dramati kuri bantu rero bibaza yuko ari we yo bariko arabandikira ngo ntibateshwe rero bate ariko kandi aravunira akagohe abo bantu ngo bariko barakoresha izina ryiwe yuko atanakimwe bari buhatore kuri we ngo yibaza yuko bwo bari ubusuma baba bashaka gukora bakoresheje izina ryiwe ngo nimero yiwe ngo siyo baba bariko barabandikirako nivyo rero bimaze gushikira Dramati cyo kimwe n'abandi baririmbyi batandukanye usanga ku mbuga ngurukana bumenyi bariko barakoresha amazina yabo ikibazo cyo twibaza ati why ukoresha izina ry'umuntu kugira ushobore kubesha mugabo hariho n'ababikoresha ugasanga ariko arashira ko ibintu byiwe akwereka yuko ariko aragusapotinga nizere ko aho abari mu gihe ciza mugabo mu gihe ushaka kubishiramo ubusuma urumva neza yuko arakagohe bamaze kuvunira wowe uriko uradukurikirana Dramati sujya yamara nta n'ibintu ariko aremerera abantu kugira ngo ujane nago ngo urukuvugana na Dramati ntibishikiye Dramati gusa na Kidumu muribuka yuko nawe nyene yigeze kubivuga yuko hariho n'abantu bari bamaze kujya avance ya makonsere bibaza ngo ni Kidumu bayahaye ivyo rero byama biriko birashika akagoherera uvuniwe zura verifya neza yuko uwo muko muravugana neza na neza ari uwo nyene. Yes, tubandanye n'amakuru yacu ndakwibutsa yuko iyo nkuru yashoye kwandikwa na Yanikul ndanakwibutsa yuko ngaha kuri web yashoye kwandika Bosingwa amakuru y'inkino ariko kandi Adijo canke Yanikul byose rero biba biri ngaho ucukubitira ngaho kugira uze urisomera ayo makuru. Yes, Satubi agiye gushumbushwa Ben Paul mu kibanza cha Harmonize ngo aho rero yafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Tanzania ubu vuba ngo hari ivyo yishuza Harmonize mwibuka neza igihe yaheruka muri festival yari yateguwe na Harmonize yatubwiye yuko afite indirimbo bakoranye na Harmonize ivyo rero yagiye kubishira ahabona aho mu kiganiro yakoranye na CEO wa Simulizi na Sauti ikinyamakuru gikomeye cyane ngaho muri Tanzania niho yasiguye neza yuko aguma ariko aragenda kumurondera Harmonize kugira ico yamwemereye bagikore mugabo gushika ubu ntarata haja katatama ntarabiheba kuko arahonga uwo muririmbyi abafatiriwe canke nawe ugasanga umwanya wiwe ntumeze neza ubwo ashika muri Tanzania hose ntivyakunze yuko bashobora gukorana mu kubandanya rero ko ramurindira uyu mumenyesha makuru yaciye amubwira yuko ari umuririmbyi akomeye cyane
aho yamubwira Satubi ati wewe urakomeye cyane, indirimbo usanzwe ukora ni indirimbo ziguma mu bantu, siza ndirimbo ngo zica zigenda, rero ngo ngiye kukuronderera umuririmbyi muzoshobora gukorana Ben Paul. Kubwo uruhande rwa Satubi ati nawe uwo muririmbyi aramuzi kandi yaranashimye yuko bakoranye ibintu byo bimeze neza, nubwo batarashima kutubwira ati ni ryari bazoshobora gukorana, bimeze gute, babiteguye gute, rero ntibagiriye ko babivuga. Mugabo kuba Satubi yashoboye kwemera kandi n'umumenyesha makuru yashoboye kwemeza, nizere yuko tuzoshobora kubona iyo collabo abanze kwanza ashumbushwe na Ben Paul imukurindira Harmonize. Tunabibutsa yuko ni Satubi yari yakubitiye muri ico gihugu kugira afate amasanamu y'indirimbo yiwe, gushika ubu atarashima gushira ahabona, gushika ubu tutaramenya nigera azoyishira ahabona. Mugabo ico twabonye ni indirimbo yariko irafatirwa amasanamu ngaho mu gihugu ca Tanzania. Yes, tubandanye n'ikiganiro cacu tuva kwa Satubi dukubitira kwa Natasha nawe akaba yabonye verification kuri Instagram. Ni Natasha yarasanzwe mubona yuko ari verifie ku rubuga rwa Facebook, mugabo ubu amahigwe yamaze kuyaronka, yashoboye no kuronka kuri Instagram, aho yanashimiye abagize ico bakoze bose kugira ibintu bigende neza. Urumva yuko urugendo rwo muri Tanzania ngo ntigwijanye urugendo rwiwe, azi yuko aheruka guduha n'indirimbo yakuye hajya yafatiye yaririmbiyeyo, arafatirayo n'amasanamu. Uretse rero iyo ndirimbo yajazanye urubuga rwiwe rwamaze kuba verified. Urumva yuko benshi bibaza ati yoba yaraguze, byo babimeze gute, yoba yakoresheje amahera kugira ashobore bikunde ico kintu akironke. Bamwe nabariya bakagenda bagira ico babishikirije ko ngaho nyene ku rubuga, mugabo ariko kandi abandi bakagaruka ati ivyo si vya Natasha gusa, hariho abaririmbyi benshi basanzwe babikora. N'urubuga rwiwe ubona neza yuko atanumwe amushikira ngaha mu gihugu, rusanzwe rufise abantu barukurikirana 1,300,000, ariko kandi ntibwari bwabe verified. Bwa urabona ubuko rwashoboye kuba verified. Benshi rero mu bagiye bashikiriza bijyana biriya, umwe rero mu basanzwe bakoresha utuntu two gutwenza niwe yashiye kuvuga ati ngo urubuga rwa Natasha ngo urubuga rwa mbere rufise abantu benshi 1,300,000, mugabo utigera ubona hongera ko umuntu umwe imyaka 3 karangira canke uvuye ko ruguma rubeze uko nyene. Ubu rero ngo namahigwe rero kwa Natasha kuba ibintu ubu bimeze neza, ariko kandi tunabibutsa yuko ubu kuronka ako kantu ko kuba uri verifie bitakiri ku buntu, kuko hari amahera yababa 48,000 by'amarundi ushobora gutanga ku kwezi ubwo rubuga rwa Natasha ruraboneka yuko rwashoboye kugururwa mu 2014, ariko kandi izina rimaze guhindurwa rimwe gusa. Ubu urabona neza yuko ari umwe mu baririmbyi bariko bari verified ngaha mu gihugu cy'u Burundi, inyuma ya Big Fizzo, Satubi, MT number 1, ariko kandi na Mr Champagne n'abandi bake gusa baharurwa, si benshi abaririmbyi basanzwe bari verified. Si Natasha gusa abwiwe yuko yoba yaguze urubuga, mugabo muribuka yuko na Bruce Melody kuva ngaho mu gihugu cy'u Rwanda yiyongeye ko abantu hafi 200,000 ku mwanya muto cyane, aho benshi bavuga ati aba bantu nta rukuntu mushobora kubongereza mukoresheje amahera yanyu. Bimwe na biriya rero biriko biravugwa, mugabo inyuma ya byose usanga nyene ari urubuga ubona yuko ruko rurakurikirwa cyane. Akajambo kamwe kwa Natasha kuri uko kuntu ariko araduza urubuga rwiwe, ariko kandi uramaze no gukurikirana indirimbo yiwe La Mugambo, niyo nshasha ubu ikimota ubushasha.
Yes, tubandanye n'amakuru yacu. Ni Daddy Face nubwo yari mu gacerere ngo ibikorwa biruzuye. Ni Daddy Face umuririmbyi asanzwe akorera ibikorwa byiwe mu mahanga, hariho agacerere kadasanzwe. Hari haciye hafi umwaka gutyo urenga gato tutabona igikorwa asohoye. Kubwa Indundi Magazine rero kugira dushoye kumenya ati nibiki byabaye bimeze gute, tumenya ati warahevye canke bimeze gute, ubwo nyene tukigira ngo tumubaze yaciye arekura indirimbo Kidogo mu kiyago rero yakoranye na Indundi Magazine. Yavuze neza yuko ngo hari ibintu byinshi byari bikigorana, murazi neza yuko ngo ngaho mu mahanga ubuzima bwaho butoroshe, ari ibintu rero byari bimufatiriye ku buryo yumva umengo atosohora mu mugabo ngo yaguma ari muri studio, yagumye ariko arakora indirimbo ngo ni nyinshi cyane, ariko kandi n'amasanamu yayo burya ngo harindiriye gusa yuko amenya ni gute yogenda arazisohora. Ni Daddy Face twaheruka ku ndirimbo Monica yari yakoranye na Big Fizzo, ngo buvuba ngo mwitegerero ibikorwa byiwe ngo bigiye kuza birasohokera igihe. Ni giki ukundira Daddy Face? Gira ico mugiye ngaha muri commentaire. Yes, Mokenzi abaja mu butinyanka arabarangira umuti. Ni genekerezo ya 16 ruheshi umwaka nyene niho Mokenzi yari yasinye amasezerano yo gukorana na Kotex Gaga. Kotex Gaga ni umwigeme w'umurundi kadi, Gladys Ninkomeza yuguruye uko kuntu yuguruye ku barundi ku bakenyezi kugira nabo nyene bazi bararonka ibikoresho vyiza, ibikoresho biramba, kugira nabo nyene babeho neza. Ngo Gladys yavyigiye akiri mu Butaliyano, nubundi arashaka rero yuko ashobora gushikana kure abakenyezi nabo nyene babone yuko bafise udukoresho bashobora gukoresha twiza, atangwara tubazanira, ahubwo tubarinda n'ingwara zishobora kuza. Rero bashimye gukorana na Mokenzi muri kiringo c'amezi 6 kugira ibintu nyene bibize biramenyekana mu kumenyekanisha ibintu vyabo. Gladys Gaga mugabo urumva yuko kwiyumvira gukorana n'umuririmbyi kazi, umva yuko ari ibintu biba ari byiza. Uno munsi nimba twashoboye kuvyandika ngaha, nimba twashoboye kugira ico tubivuze ko nuko hariko uwo umuririmbyi kazi. Akamo rero dushobora gutera abanyamitahe batandukanye mu gukoresha abanyabuhinga batandukanye, biba ari byiza kuko ibintu vyawe bimenyekana mu kanya isase. Ubu turiko turavugana Mokenzi kanukose akode akanukose ashize ku mbuga ziwe ategeza kwibutsa yuko ushobora gukoresha Kotex Gaga. Wewe uri kuradukurikirana, wewe umugwiza tunga, wewe ufise ibintu bisanzwe ukora, urabona akamaro ko gukorana n'umuntu asanzwe yarubatse izina ryiwe, gira ico ngiye ngaha muri commentaire. Yes, tubandanye n'amakuru yacu. Inama rukokoma ya Dikobu ukwezi kumwe imbere yuko abadiaspora baza igamijiki. Ni Dikobu muziko ari ishirahamwe rihurikiyemo abarundi baba muri Amerika, bigeze kuba bateguye n'igiteramo citwa Diaspora Homecoming mu mwaka wa 2022. Ni bamwe rero mu bitanga cyane cyane mu gukwiza mu gukundisha abarundi igihugu cabo, mu kugwiza imigambi myinshi mu gihugu cabo. Bari bafise inama igenekezo rya 16 aho yari hurikiyemwo abarongozi biryo shira hamwe. Yes, ivyihweza ko ari ugutanga inyigisho nkarisha bwenge ku barongozi bose ba Dikobu, kumva kumwe ico Dikobu igamije no guhangana n'ivyiyumviro mu bijanye n'imigambi yoshigwa imbere kurusha iyindi muri Dikobu, kuronswa ibikoresho vya Dikobu, kwiga mu rusangi ibibazo bihanze abarundi baba muri Amerika, na cyane cyane abanywanyi ba Dikobu, gutegura iki giteramo
gutegura ikoraniro kaminuza na the best of East Africa event. Umva yuko ari byo bikorwa byari bibarajeje ishinga kugira bashobore kuvugana, harimwo abarongozi umurongozi mukuru w'intara hamwe n'icegera ciwe, abagize urwego nshinga bikorwa na nshingwa ntwaro ku rwego rw'igihugu, abahinga kubijanye n'inyigisho z'uburongozi bwayo, nayo intumbere yayo kwa rukorero kuca barabira hamwe ibikorwa ukuruvyokorwa mwishira hamwe Dikobu. Ishira hamwe rero Dikobu tunabibutse yuko iryo koraniro ribaye mu gihe bariko barategura indwi yahariwe umudiaspora ngaha mu gihugu, nayo ikaba ari ku mpera z'umwaka z'ukwezi kwa kwindwi. Urumva ko ari uyu mwaka nyene igikorwa cama kiriko kirakogwa uko umwaka utashe. Yes, tubandanye n'amakuru yacu, reka tugaruke kwa Satubi. Satubi aritwarira ubushikiranganji canke abanditsi. Igitabo cashoboye gushikirizwa abana biga mu mwaka wa 8 mu cigwa c'igifaransa, barashoboye kuvuga cyane kuvyerekeranye na Satubi, aho bavuga yuko abahururumbira ibikorwa vyiwe ari mayibobo ego. Ivyo rero ukuntu bashoboye kubivuga nivyo vyatumye Satubi avuga ati oya nukuri byari vyiza kuba mwashoboye kunyumvira yuko nabaye rurangiranwa, mugabo iryo jambo ryashoboye gukoreshwa gutyo si ibintu vyiza, kuko jewe uyu niwo mwuga umbeshejeho ukumbayeho kubera uyu mwuga, naho gutangwa kuvuga ati abankurikirana boba araba mayibobo, koba ari kubacinyiza kutabaha agateka kabo. Satubi yanditse agira ati muri iki gitabo cyo mu mwaka w'8 mu cigwa c'igifaransa hagaragaza uko izina Satubi ryamamaye ariko rigasuzugurwa bivanywe n'ukuntu handitse ko c'est le jeune délinquant aribo baza gutamba. Je peux vous rassurer que umwuga wanje umbeshejeho n'umuryango wanje turashaka ihinduka kuri uyu mwuga w'umuririmbyi utahurwa mu Burundi, umwuga w'uburirimbyi yuko utahurwa mu Burundi. Notez bien nayo Uburundi ni vyiza kuba batwiga tutize. Umva ko Satubi niyo majambo yashoboye gukoresha kubera yumva yuko ara akababaro. Satubi rero ntiyagarukirije ngaho, arumva ko hari abantu baciye baza muri commentaire bamwe ati ngo urareka kubikurikirana ibi, abandi nabo ati yego twe turagushigikiye. Uko kuntu bavuze gutyo ntibaraba ukuntu bashaka guhindura, bamwe nabariya bagiye baratanga ivyumviro vyabo. Satubi rero ntiyagarukirije ngaho, ahubwo yamaze kumenyesha yuko yamaze kwitura ubutungane. Yanditse kandi agira ati mpejeje gusaba uburongozi bwanje kuja mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo barabe ko bihinduka iki gitutsi ku bakunzi banje n'abakunzi b'umuziki muri rusangi mu rwego rwo gukingira umwuga wo kuririmba mu Burundi. Notez bien byari bikwiye ko Uburundi butera iteka ingabire, ubushakashatsi cyo kimwe no guhanga. Urumva yuko ariko kababaro ka Satubi. Bamwe nabo nyene bashoye kugaruka ngaho muri commentaire bamubwira ati oya urashobora kucubikurikirana mugabo ukaraba umuntu asanzwe yarize amategeko kugira ntimuze mu bikorane ubujuju, mu bikore neza kugira bigire inzira. Ku bwa Satubi urumva yuko wewe inzira amaze kwifata yo kugenda kuraba yuko ibo mutunganiriza. Ikibazo rero cyaciye kiza niki, mbega agiye kwitwarira ubushikiranganje bw'indero canke agiye kwitwarira umwanditsi? Wowe uri kurankurikirana ico kibazo na wewe cyashoboye kuza, wibaza yuko yogenda kwitwara canke abigenze gute? Tubwire ngaha muri commentaire.
Yes, tuva kwa Satubi tuca tuja ku umunsi mukuru wahariwe umuziki no mu Burundi warahimbajwe. Murazi ko igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatandatu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umuziki, ni fete de la musique. No mu Burundi rero kubwishira hamwe ry'abaririmbyi ryashoboye gukora ngo bishoboka byose kugira bikunde basa abaririmbyi bicarane bahure bungurane ubumenyi. Ivyo rero bikaba byashoboye kubera ahantu hitwa kuri umutwenzi ba, aho hariho abaririmbyi nka Andy Mwag, hariho umugwi Etoile du Centre, hariho uwitwa Masterland, ariko kandi hariho nabandi benshi batandukanye, hariho Frank Duniano, hariho Kingorongoro, hariho ba Bizo Wezo, hariho kandi ba MB Data. Abaririmbyi batandukanye bashoboye kwishikira ngaho, baraheza baratanga umuziki ndetse baranasangira. Ivyo rero bakaba babishimye cyane. Ishira hamwe risanzwe rikora itabi yes, naho nyene bashe kugira ico bafashije kugira ibintu bigende neza, kugira bikunde bateramane, bikunde baronka ikibanza ciza cyo guteramanamwo. Ivyo rero bikaba byashoboye kuryohera abatari bake, ariko ikibazo kikaguma kiri hahandi, kubera iki bidashobora kubera ahantu hiyaguye hakaza abarundi nkabo, hakaza nk'abaririmbyi nkabose mu gihugu cyose. Nitugume tubona abagusa canka abagucya, bigende gute kugira bikogwe gutyo, habuziki kugira ivyo bintu bizoze biraba, ahubwo ku mugaragaro abantu bose bakabimenya, ndetse hakaba ari ahantu nko ku kibuga, hakaba ari nk'ahantu ku kibanza kinini abantu boshobora kuryoherwa. Cyane turangirize amakuru yacu ku muririmbyi kazi ati Esperance Doricima intahe yiwe iratangaje. Numumama yavuze ubuzima bwiwe ukuntu bwagiye buragenda, avuga ati jewe ndi mu gihugu cy'u Burundi byari bigoye cyane nk'ivyara umwana wa mbere, byari bigoranye cyane kuko ikintu cerekeye uburyo cyari kigoye cyane, ubuzima nari mbayemwo ntibwari bworoshe habe namba. Hamwe rero birangira aronsa amahirwe yo kugenda hanze muri Amerika, ubu tuko turavugana ni hasanzwe aba. Ivyo rero ngo nivyo bituma ngo amashimwe atabura mu kanwa kiwe, gushima Imana aho yamukuye, gushima Imana no kubwira abandi ukuntu bobaye, ukuntu bobaho batiganyira, ukuntu bobaho badata ivyizigiro, kuko ngo Imana ngo na hantu na hamwe itokura umuntu. Ubu rero asanzwe ariko arabikora, atanga ubutumwa cyane cyane mu isengero, ariko kandi akaba ariko aranabicisha rero mu gahogo kiwe. Indirimbo yiwe igira kabiri yagiye yarekuye yitwa Akisema, irabivugamwo cyane ngaho indani ukuntu umuntu adashobora kwihebura, nimba Imana ivuze irashobora kubivuga kandi bigakoreka. Iyo n'indirimbo yiwe igira kabiri, wagiye kubandanya ariko rasohora n'izindi ndirimbo kuko ngo zisanzwe ziri muri studio, agiye kubandanya ariko sohora kugira ubutumwa ubugere kure, cyane cyane akazaravuga ku ntahe yiwe ukuntu ibintu byagiye biragorana, kuko ngo mu ncamake nuko yabyaye abana batatu ari muri ubwo buzima nyene, mugabo amaze gushika ngaho muri Amerika Imana yaramufashije arashura kandi araronka n'umwana agira kane. Ivyo rero n'uwo mwana yagiye kumuronka atevye, nivyo rero aramashimwe kuri we cyane, ndetse anabwira uwo wese yumva yuko afise umubabaro, yumva ngo ari ikintu kitarashika, rero ngo ntacike intege, ngo narindire kuko ngo igihe c'Imana ngo aba ari igihe c'Imana. Numuririmbyi kazi Esperance, ariko kandi arasanzwe anavuga n'ubutumwa, rero ngo mumurindire vuba ngo ibikorwa vyiwe agiye kubishira ahabona. Tubashimire mwese mudahengeshanya kudukurikirana. Aya namakuru aba yanditswe kuri website yacu, nayo ikaba ari indundi.com. Tuze dusubire kandi mu kindi kiganiro. Bye bye.